ndashaka kugira ngo mbereke yuko byaheze turi mu bihe byo gutegereza ntituri mu bihe byo kubwirwa kubijanye n'amasezerano kubijanye no kuroranirwa kubijanye no kubaho uburyo twobaho kubijanye no gutegereza Kristo kuko nico gikorwa turiko uburyo dutegereje kugaruka kwa Kristo kuko nico gisigaye twarabwiwe ko Kristo azoza agapfira abantu akabacungura akabakura mu bwami bw'umwijima akatwara mu muco ico gikorwa cyarabaye twarabwiwe ko Kristo azodupfira kongera akatuzukira amaze kumara iminsi 3 mumva hama akagenda kwicara iburyo bwa data ivyo byarabaye twarabwiwe ko Kristo azogaruka kuza gutora umugeni ivyo ntibiraba niyo sezo turimo rero hasigaye uwo munsi mukuru wa nyuma waho umugeni wa Kristo azokugwa hano musizo mu mwanya rero tukimutegereje mu mwanya tarazi muri ibi bihe rero bigoye twovyifatamwe gute reka mbabwire ibintu vy'Imana turabikomeza tukanabiha n'inkomezi bidafise kandi ari ibintu byoroshe cyane ibintu vy'Imana biroroshe cyane papa yaratworohereje ku rugezo rukomeye cyane ntaraja mu ijambo rero kanakire abavukanye muri Kristo Yesu batugendeye bakire abaje kwifatanya natwe ari ubwa mbere abandi bashobora kwamaza igihe kinini tutaherukana turabakiriye nimba ari ubwa mbere ufashe undamutse abaheruka ngakera namuona dada yangu mama Pascal karibu sana sister habari ya miaka nafurahi kukuona siku mingi ubarikiwe sana karibu madamu twasenganye imyaka itari mike Yesu aguhezagire byiza kugikunda papa abandi ninda rubwa mbere wundi ntitwigera tubona Yesu aguhezagire cyane ninda wundi ndabona Mungu akubariki hari inyuma Yesu akugira Yesu abahezagire turabanezerewe mwese mwakoze kuza kwifatanya natwe n'umugisha kubana namwe mwaduteye iteka nkuko tubivuga mu mvugo y'igipastor ariko cyane cyane nkunda gushiraho yuko witeye iteka kuza hano kuza imbere y'Imana no kwitera iteka nta ubuteye iteka mu bisanzwe ni kinyabufura c'imvugo nyene dukoresha ariko kuza imbere y'Imana no kwitera iteka tuvyungukamwo ndavyungukamwo kuza mu nyonga z'Imana uravyungukamo kuza mu nyonga z'Imana dushimira Imana abana bacu bafashe ingendo zabi za ruguru zabi zo mu mahanga bahagenda amahoro bakagaruka yandi turabashimiye Imana abo yazigamye mu bikorwa vya misi yose tufise ishimwe muri rusangi nk'umurongozi mukuru nk'umuhereza abashunze ndabashimiye Imana cyane Imana yabanye namwe muri indwi ihabwa icubahiro ibihe byose rero si ndashaka kuvuga ndaza kuvuga kuvyo burya bene data reka mbambwire iri jambo twebwe abaherezi turaryihereza kubera uwarihawe yagizwe mukuru kuri twebwe ariko twari tubihawe twese nk'abaherezi ngomba gusura inyahantu mvuze abaherezi shatse kuvuga ngo abahagarariye umurimo wa Kristo uwo yahaye Petero nk'umupastori nk'umuapotre ntuzoyobora ishengero amubwira ngo kuri wewe nzokubaka ishengero kandi amarembo y'ikuzimu ntazobasha kurinyiganyiza iri jambo mu bisanzwe ni jambo rigenewe abatambyi nka jewe sije ndiko ndubakira ishengero mugabo data ariko aryubaka kuri jewe Yesu nashimwe muratahura ico kintu
sije nubaka, umwubatsi ni nyene ryo. Mugabo yararondeye umwubakisha. Murabyumva? Nofata yuko jewe ndi engineer, ariko le propriétaire w'iyi nzu ndiko ndubaka, le propriétaire kuko niwe mutwe w'ishengero, twebwe tukaca tubingingo. Guys, turi kumwe? Nivyo mumva bukene kumva ico ngomba kuvuga, icubahiro kibicimana. Rero ngomba kugira ngo dutahurire ngira ngatange ku muco. Sinashatse kugira ngo subizemo ryama image mwarabonye burya buyobe burengeje. Naho ndiko ndashaka gutanga umuco mugabo kugira ngo ndabumvishe tureke kujuragirika. Ntibikenewe. Abantu benshi hari abatavyumva iyo ndiko ndababwira yuko ntabakeneye muri biro yanje. Iyo ndiko ndababwira ni kubabwira ngo simbakeneye muri biro yanje, suko mudakenewe ko mwoza. Umwana ategeza kuza kura mu muzeyi. Imvugo ndabivugana n'umutima wo kuvuga ngo kuza muri biro sivyo bituma wubaha Imana. Kuza kubona na pastori sivyo bituma utinya icyaha. Kuza kuganiriza pastori sivyo byona kubohora. Kuko kubohoka nirindi shuri, kubohoka n'urundi rugezo. Kubohoka bisigura ngo kwaturiranira ivyaha vyacu kugira ngo tubone gukira. Iyi generation nayo ni generation itatura, ni generation itavuga. Rero kuza ngo ngusengere utambwiye ukuri kose ntacu umbwiye, mbasengeye ubusa. Amen. Bibiri bivuga ngo iyo mwatuye murakira. Uyu utatuye rero nguserure gukira biragoye. Urumva rero mwadushize ahantu tusengerako. Turasengerako, bwira mugenzi wawe gusengerako. Muraza nyine tukarambika ko ibiganza. Urakarokore kakabesha. Hariho tukagusaraniza. Impamvu rero jewe ndabahimiza vuga ati sinshaka muza muri biro. Kubera iki? Ndabivuga ko je ndabizi. Hari abantu bariko baratwaniza igitugu abana b'Imana bitwaje biro. Ndafise abashumba bagenzi banje badashaka kubwira ukuri kose abana babo, ariko bakaba manipira mu buryo bwo kubumvisha yuko batabonanye nabo atacoba. Je rero sivyo nshaka. Sinkeneye ko wumva yuko vyose bihagaze kuri jewe. Biguhagaze ko. Kubera ntagwanirinda. Kubera ntagwanira kugira ngo nuzuza abantu mega church. Kuko nkeneye kugira mega church cambesha. Nkeneye kugira mega church cangira ibikavyo. Nkeneye kugira abantu benshi strategy bagenzi banje bakoresha ndayizi. Gira ibikavyo. Uyu munsi akora ibintu bibiri. Ukeneye kugira abantu benshi nukorohereza bufise. Kaborohereza. Ugaha inshingano abanyabyaha ari normal. Mu kwigisha ukamenya ko hari ahantu udategeza kwigisha kubera uza bufise utabirukana. Ivyo bituma abanyantege bahamagara abagenzi babo. Ti hari ahantu utagirizwa. Mbe murazi gituma kuri bene data hari hanze ntarinze kuvuga kuri bagenzi bacu. Igituma bahuzura cyane so gukunda Imana nuko hatabacira urubanza. Ijambo ryaho ntiriruca urubanza. Ijambo ryabo ntiribakubita. Biri normale kweraye mu kabare n'umufuki akaza kunama akumva ngo aremewe. Akaza kubita ibimenyetso akumva aremewe. Biri normale kuba avanye n'umukobwa gusamba ugagasenga ya mbere. Biri normal, hakuna nta kibagera.
mpemu yera mutima mweranda aravugwa muga nta mbaraga bafise. Muriko muravyumva bategeza kuzura ari benshi cyane kuko ntibagirizwa. Gufuta mu gitabo cy'ubugingo tiwaranditswe nta gufudika. Uravyumva bakubwira ibintu bikunezereza bituma vya bintu vy'intege nkukora bijya bintu ukora zijya ngesumbi igihe uje imbere y'Imana wumva umenga n'Imana irazemera kuzikora. Abantu baca buzura kuko turi mu gihe cy'igisambanyikazi, mu gihe cy'ikimaka. Iyo kurabona umushumba handitse ngo pastor, mu gatondo ugasanga yafuse yanditse prophet, nturondera ibindi, niho hari isoko. Kubera iki? Abita prophet barabizi neza yuko intama z'abanyafrika ari bijubuju. Hama baripanze neza cyane, si ibintu baduka, si ikintu woza uyu munsi njo kuvuga ngo ni prophet. Oya, baravyigako bakamenya ngo ubu n'ukuri ndababwiza ukuri. Bene data, kugira ngo mushire kunsobanukirwa mwumve neza icyo ariko ndashaka kuvuga. Tinya ikintu cyitwa prophecy ni ikintu cyo gutinya cyane, kuko n'Imana iragitinya. Ngira ndababwira igituma Paulo yarandikiye abikora intarababwira ngo mwumviriza avugishwa ivyo bavugishwa, hama mu bisuzume. Ikintu usuzuma ntikiba gikwiye. Muranyumva? Usuzume ukuramo ivyankenerwa ibindi bireke. Ni kuvuga ngo prophecy ntabwo yuzuye, niyo gukekeranya. Ntabwo inengesereye. Bimwe mu bisuzume mutori bikenewe ibindi bireke. Umva, muri prophecy bisobanura ngo harimo ibinyoma byinshi. Nico Paulo yashatse kuvuga. Muriko muranyumva? Prophecy kuko reka mbabwire bene data, reka mbabwire jewe hari ikintu navuze ngomba ndagisubiremo. Le grand prophète Elisa, prophète akomeye mu mapiri y'abaprofete bateye ubwoba bakoze ibintu bikomeye. Elisa araza mu bambere. Mugabo Elisa umugore yahaye umwana, Imana yahaye umwana iciye muri ya Elisa, amuhaye prophecy. Umwana amaze gupfa, umugore akaza kumurondera. Yabwiye Gehazi ati genda utegera urya mugore umubazi gituma ari karaza muri ja speed. Gehazi amushikiriye umugore amuga ati sinkeneye wewe, nkeneye databuja wawe. Amaze kuza Gehazi akora protocol yo kutamwegera. Urazi cyo Elisa yabwiye Gehazi? Yamubwiye ngo reka uwo mugore kuko Imana itambwiye ivyo arimo. Uwo ni grand prophète umuvugishwa nayo. Mureke kubera itambwiye biransa ko tuganira bari wambwira. Ndabona babaye ariko sinzi kimubabaje. Uwo ni grand prophète. Iyo bayita discipline n'uwaguhamagaye, kugira discipline kuwaguhamagaye. Mugabo abuyu munsi amaze kugira iyo titre, Imana yiwe ivuga umwanya wose. Ntashobora kuvuga ngo ntacyo yambwiye. Bene data, urashobora kuba uri prophet mugabo Imana ntivuga vuga, iravuga. Muriko muranyumva? Iravuga ariko ntivuga vuga. Birakenewe ko umuntu agusanga muri biro nturinde kuvuga ngo irambwiye. Oya, mubwira ati ntacyo irambwiye, tuganire hamuka mugira inama ati soma Bibiliya unasenge. Kubera iki wumva gutegeza kuvuga ngo ivuze ngo nkubonye gutya. Bene data, igituma besha abanyabinyoma
benshi ari abanyabinyoma. Iyi Mana nkorera je ndayizi, aho ngeza ndayizi ku buryo ata muntu ashobora kuntwaza ubwenge bwiwe. Mu bisanzwe Imana iyo bamaze kuvuga ngo umuvugishwa nayo, murazi cyari cy'umuvugishwa nayo, avuga ivuze. Muri discipline Imana yacu nayo ifise discipline yo kutavuga. Ivuga bikenewe. Muzi gituma idashobora kubandanya ivuga. Nimba mukeneye yuko twemera ivyo babandanya bavuga nk'abavugishwa, nuko Imana twotabura Bibiliya. Iki gitabo kivuyeho dukwiye kureka umuntu wese cyakubwiye ukacumvira. Mugabe Imana ishobora kubandanya ivuga yarahejeje kuvuga. Sasa barabizi biroroshe cyane. Uri umuntu ufise ubwenge urashobora kurabisha umuntu amaso ukabona ko afise ibibazo. Tiwe nakuravye mbona ariko bayishe mbene daterega ibi biri mu mutima biraseruka bikagaragara mu maso. None nko umwanya novuga nti mon frère ti wewe ndiko ndabona ufise ikibazo cy'igitora. Imodoka imazindwi nka zitatu itagenda. Ndazi abavugishwa bavuye ngaha bavugishwa cyane. Imana igihuhusi kirabaterura bisanga mu bazungu. Umuzungu ntumufite natako, ubu bavuga ubutumwa bwiza. Kuko umuzungu ntiyo mubwira ngo iruzuje frigo, ngo ngaha imodoka iraje. Imodoka urayitoroka iri hamwe myaka 30. Inzu urayisaba kuri credit ukazoyirihe mu myaka 50. Ngo tikariyado ngo rugo rwawe mbonye hari inzara ikomeye. Ntibibaho. Hari yubabwira ukuri. Babesha mwebwe abanyafrika kuko barabizi ko dushonje. Nawe ukuri. Ukuso ukuri niko ndabwira. Barabizi, abagangi bose barabizi. Tutavivre yayo. Acha tubasope juu tukore ku masantima n'ibigumbagumba n'ivyo baburaniwe. Tubibabwire ko bagiye kubironka. Umuntu akenye, umuntu amerewe nabi, umuntu ari muri situation muri iki gihugu yo gutambuka n'amaguru. Ubunye duhuye watigise n'amaguru kavanga mu kabondo gataha mu kibitoke. Nkakugwa ko nkatitira nkakubwira ngo mbonye imodokije. Biroroshe cyane gusimbagurika kuko ibirenge birashusha. Bene data, Imana yakira cyavuga. Simbihakanye. Najiranyuza mikavuga. Iravuga. Nanse nabankiye kuguma bavuga. Ndiko ngwanya baguma bavuga. Nibabwira abantu ijambo ry'Imana. Imana yaravuze. Ngira ndabibasomere kugira ngo muvyumve mudatekereza ngo namajambo. Nariko ndabwira ku muntu yitwa Petero niwe babwiye ati ha urufunguruzo icyo uzohambira mwisi no mu ijuru kizwagihambiriwe. Icyo uzohamburura mwisi no mu ijuru kizwagihamburuwe. Mugabo Petero arepresenta abaherezi bose. Akarepresenta abapadiri bose. N'ishengero rya Katolika ryubakiye kuri Pierre. Niryi wacu ryubakiye kuri we. Kuko yavuze ngo kuri we niho nzokubaka ishengero. Petero ni grand frère, muga je nawe dukora igikorwa kimwe. Uyu mwanya ntagihari, je ndi mu mwanya wiwe. Muriko muranyumva. Uyu Petero rero w'igihangange gutya. Ndashaka ahantu mwasobanurikirwe ku rundi rugezo mutari bwahumveho. Kugira ngo mutahure mwumve yuko umugabo w'Imana akomeye. Umugabo w'Imana ashobora guhishurirwa akamenya ngo urya ni Eliya na Mose. Niwe wenyine yagize ayo maso. Turya mbwiwe ko ari Eliya na Mose. Umugabo wenyine niwe wenyine ashobora kudekuvura izina rya Kristo ritaravugwa. Uri Kristo umwana w'Imana nzima. Hama kabwirwa ngo suwi nyama n'amaraso. Muravuga ko yagiye dans le monde spirituel. Ari mwisi mwe arahishuriwe ko Kristo atari Yesu w'i Nazareti, ahubwo ari Kristo uwasizwe. Aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima.
Yesu aramurara aramubwira ngo Petero we suba inyama n'amaraso abikubwiye ariko n'impwemu yarabiguhishuriye. N'umugabo yashobora kwinjira mu isi y'impwemu akabona. Muriko muravyumva? Petero n'umugabo azi ibitangaza icarico aho yashobora kurengana igitutu kigavyura umuntu. Muriko muranyumva Petero ngenda babwira? Muramwumva? Shaka kumanze ndababwira amateka yiwe. Yashobora kurengana gutya. Umuntu aryamye mu nderuzo agahaguruka. Petero n'umugabo ijuru ryashobora kumanura umumarayika, ijuru ikamanura umumarayika agasanga Korneli akamubwira ngo igisubizo ukene gifise umugabo yitwa Petero, agatanga na adresse mutumeko ari kwa Simoni muhazi w'insato ku kiyaga yitwa Petero Simoni, aba ari we mubazi. Petero niwe yashobora gushika, yashika bakamubwira ati tugira twicara abategetsi. Kornelio yari umutegetsi, ati turicaye twumviriza ijambo Imana yakurungikanye. Petero ntagende kuvuga ngo umva ngo irambwiye, akabahera mu vyagezwe vya Mose. Genda musome, akabahera mu vyagezwe vya Mose, akabakwega kubashikana ku gikorwa cyo kumusaraba. Akabwira ati n'uyu Kristo re naje kwabwira. Mu mwanya mutaka cyabaza ati none uwo mpemu yera nababwiye na Kristo muwa mwaramuhawe atoya tubunye na kiri ubushobozi bwa mpemu yera. Abantu bakuzura inzu yose ikuzura ubushobozi bwa mpemu yera. Uwo ni Petero. Uwo ni Petero yarageze ku rugezo rwaho amenya ko agira tahe. Akavuga ngo urugwete ngira ndagwandike. Mugabo n'ugwete gwanje gwanyuma kuko papa agomba kuza kuntora twenga. Anezerewe ati nanditse ugwete gwa mbere kuko numva hageze ko mva muri runo rusago. N'abagabo bagiye gupfa babizi ko baza gutaha. Babinezere bumva ta deni bafitiye isi. Giti mu kumwica mu gupfa bamanitse ku giti. Abwira gisoda cy'abaroma arakibwira ati kirazira kikaziririzwa yuko mfurufurumwe n'umwami wanje ncurika. Ntibari bagitinya ngo avuga urumva ngundeka ngo ngirira imbabazi ngo nukuri ngo ndamuhindutse. Gufa ndavyiteguriye ariko ntimu ncurika. Sishaka guhagarara nkuko mwabambye Kristo umwami wanje, je ni mu ncurike. Aho n'abagabo b'Imana bubatse aho hahamaga gundi mugabo akubwira ngo ndumwe mu ntumwa zaje nyuma y'izindi ntumwa zose, ariko akavuga ngo maze kugira amadidane kuri ivyo bintu vy'ingene bamwe basigikira abayuda abandi bagatwara ubutumwa mu banyamahanga. Iyo confusion maze kuyimenya ngo nagiye kuraba mu nkingi, naduzi Yerusalemu kuja kuraba mu nkingi zigize ishengero. Izo nkingi za Yerusalemu bari abagabo batatu, yari Yakobo, yari Petero, yari Yohana. Niwe bagabo bari basigati ngiye kuraba mu nkingi ngo ndabicarika. Inkingi ndabasobanuza kubera iki bamwe muri mwebwe mwigisha abayuda bamwe bakabanena abandi akanena abanyamahanga. Ababwira ubutumwa bwiza ati nari umuntu muto muri bo, mugabo ngo narahanuye Petero. Paulo ari karavuga guhanura Petero, yari karavuga onere yatewe. Ntivyari bikwiriye byo guhagara impande ya Petero, atariko ndumwe mu baganuye Petero. Inkingi z'ishengero. Mwamwumvise Petero? Reka ndamugeze ngaho rero. Iyo nkingi. Tugende muri Petero, urwete rwa kabiri rwa Petero. Murahari? Muranyumva? Simpeza nzobandanya kuwa Mungu. Ngira mbasiga ahantu simpeza. Ko shaka ngomba kubasomera ivyanditswe vyinshi bibereka yuko takwiye kubakira kubuvugishwa ariko tukwiye kubakira ku ijambo. Petero wa kabiri, Jean fata mikro usome igice ca mbere umurongo wa 16. Mwumva amajambo Petero yavuze. Murakoze cyane kubaha ijambo ariko ni mwicare ndabibemereye umwanya ni mutoya. Merci. Handitswe ngo yego kuko tutakurikiye imigani yaremwe n'akenge. Aho hantu muhasurinye harimo gukurikira kufuata. Ntitwakurikiye imigani yaremwe n'akenge. Mva hamwe twabamenyesha
ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo, igihe twamenyesha ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo no kuzoza kwiwe, no kugaruka kwiwe, ariko nuko twiboneye n'amaso yacu, amaso yacu yaragiriwe amahirwe yo kwibonera ego icyubahiro ciwe gihambaye. ariko arasigura ngo uyu Kristo tubabwira mwebwe muriko muramwizera mutamuzi, twebwe twagiriwe amahirwe yo kubana nawe, turamuzi ingene asa, twabonye icubahiro gikomeye. Umviriza, ego kuko yahawe n'Imana data wa twese ishimwe n'ubwiza. Ngwino aho ijwi rivuzwe, mumva y'amajambo Petero ariko aragerageza kuvuga uyu mugabo, abanyarwanda bavyita kumuvuga ibigwi n'ibirindiro vyiwe, kuvuga ubuhambazi, ariko aramplifia kugira ngo mwumve ibintu wewe yabayemwo. ego Ngwino kuko yahawe n'Imana data wa twese ishimwe n'ubwiza. Come on. aho ijwi rivuzwe n'ubwiza bukomeye cyane byamushikako. aho ni cagihe bari ku musozi, rikavuga riti, ijwi rikamanuka ngo baryumva, umwana wanje nkunda ribwira ba Petero akampimbara. nisikirize. Bene data, ibi bintu mwebwe muriko muvyumvira mu kirere, ntabwo muvyumva. Reka mbasigurire. Mbe urazi nk'ubu nikwera umutima w'Imana ugoye rwose. Urazi yabamutamanye n'ishengero adukurikirana, iyo abadukurikirana avugira hejuru yacu haba hariho discipline. iyo abaza ngaha akavuga ngo mwebasha ariko arababesha Olivier, no kwiyegeranya sinobesha. iyo abaza hejuru kwa igihe ca Petero data aramanuka agasohora ijwi nk'uko ndiko ndavuga, umva nguyu umwana wanje nkunda akampimbara. iryo jwi rero twararyumvise rivuye mu ijuru. hewe apana muri Amerika, apana South Africa, iryo jwi muzi turyumva ryari rije rivuye direct mbinguni, aho twari kumwe nawe, wa musozi wera, kuri wa musozi wera. ariko turafise ijambo ryavugishijwe. Umviriza rero no nkeneye ko ishengero ryumva, hano nkeneye kugira ngo mwumve hama muce ubwenge, muri aya majambo dusomye guhera aho yatanguriye kugeza anye ndamubwira hagarike, hariko haratubwira ikintu kijanye n'ubushobozi no gukurikira no kumenyana n'uwo mwami, no kumenya uwo mwami twakurikiye ingene akomeye, n'ibitangaza twabanyemwo nawe. Bene data, Kristo imyaka itatu yiwe yamaze, ntiyayimaze ariko aravugishwa. Nta musi n'umwe yavugishijwe uretse umunsi uyu gusa. Yari karuguru igitabo naho nyene yaraheje gusoma ijambo, yarasomye ijambo aca aravuga ngo ibi vyanditswe mbabwiye uyu munsi birashitse. Niyo honye nubona ko Kristo yakoresheje ikintu ca parole de connaissance cyangwe kudiscerner igihagezemo. Muravyumva? Mugabo Kristo imyaka yamaze ngo abantu baraza bagakorana nawe akabigisha. Ntabwo yabavugishwa ko yarabigisha, kandi mu kubigisha yabigisha adugiye ku vyagezwe vy'isezerano rya kera. Muriko muranyumva agashengero, kangura umuntu iyo bari karasinzira, kanguka ndahejeje mu mperezi minota 10 zo ampejeje. Omeze rorera gatoya ndabisigure kugira bavyumve. Shaka kwishengero ryumva, nimwumve, umva. Kristo ntiyavugishwa, Kristo yarigisha. Kuko iyo wigishijwe uramenya. Icambere uva mu bujuju, twiga kugira ngo tuve mu bujuju.
icya kabiri twiga kugira ngo tumenye Kristo yabaha ijambo ry'Imana, yabaha ijambo ry'Imana, kandi akagera ahantu akaca ababwira ati mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ijuru, ibi ndabigisha n'amabanga y'ijuru, kuko vyahishijwe inzoya tubihishurira, byahishijwe abanyabwenge tubihishurira inzoya. Yigisha atanze akaroro yavuga Mose, atanze akaroro yavuga Aburahamu, ati Aburahamu atarabaho je nari impari. Kristo Yohana agiye kuvuga, kuko ugiye kuraba Matayo yavuze Kristo nk'umwami, hama Luka agenda kuvuga Kristo nk'umucamanza mwiza, hama umucamanza mwiza ni Mariko, hama Luka yigisha Kristo nk'inzira n'urukundo. Yohana ngo agende kwigisha Kristo amuvuga ko nk'Imana. Yohana igice cya Yohana cyose bijya vyete amajambo yanditse yari karavuga Kristo nk'Imana. Jambo niko yatangwe igice cya mbere umurongo wa mbere yavuze ngo jambo yariho. Mwavyumvise? Jambo yariho kandi yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Nta caremwe na kimwe kitaremwe na jambo. Vuga ngo jambo. Jambo yarigisha, azuke asubira kwigisha, ariko arabahishurira ivy'ubwami bw'Imana n'urugendo bagiye gutangura. Arangije agenda mu ijuru. Mungu anapokubali mtu asimame atabiri, kuna lengo fulani, haba hari impamvu igituma jewe rero mbabwiza ukuri n'aba bafise don y'ubuvugishwa muri ngaha. Ngira ndababwira iki kintu, nimba vy'ukuri kuri exercice mu kuvugishwa si bibi, kuko muri 5 ministere birimo. Mugabo ngira ndakubwire ngo ukazokumva ubuvugishwa bwawe bwama bufashe buhagaze butumberanye, nuko gumubwira abantu ibintu vyiza. Ubuvugishwa bwawe atamburi irimo, umanze uhagarike uri kurivugisha, kuko ubuvugishwa haba hari imburi. Iki rero kiri mu bintu nefasa le prophète bakinogi, kuko a prophète bakinogi amaso yabo ahumutse ku maviza, ahumutse yerekwa ahishurirwa ku maviza, agahishurirwa kukubona ku kibuga c'indege mu Bubirigi, agahishurirwa kukubona kukoze mariage wambaye urushungi, agahishurirwa kubona kontinere zigiye kuza ziwawe, agahishurirwa kubona yuko uguze inzu, agahishurirwa kubona ko hari imodoka idasanzwe igiye kuza, agahishurirwa ati wenda kubona mu Misiri imbere uzo ufite jet privé. Amaso yiwabona ivyo. Amaso ya prophète wa kinogi ntashobora kubona ko hariho umuntu umukobwa yatwaye urugo rw'abandi. Ntashobora guhishurirwa yuko hari umuntu ariko arakora ivyaha yinyegeje. Ivyo ntabwo yabo abubu ntibabibona ivyo. Aha rero hari ikintu giteye ubwoba, kuko iki gihe ivyaha ni vyinshi. Kristo ntashobora guteba kukubwira ivy'indege, ntashobora guteba kukubwira nta kundi mpore papa, mpore mukunzi wanje, Mutero yababaye, Petero karaguye, it's okay, ça va papa, nturire bravo, wabishoboye, mpore wabishoboye. Munkurikirane, ngira ndababwira iki kintu. Kristo ntashobora guhagurutsa abaprofete baguma ba miracle money, my friend. Ariko murazi ko mubeshwa mukagera hano mukabibirofu. Ubu hasigaye ubuvugishwa bw'amafaranga akoroka avuye mu ijuru. Ntayabaho. Abantu nk'aba mu isanzwe berbi kwiye kubafunga. Berbi kwiye kubafunga. Amafaranga ni Imana ntishobora gukora desordre yo gukorora amahera. Amahera irafise uburyo yatekanije indongozi ngere tuyaronke. Nico gituma video zimwe zifata abandi bagakonfesa bavuye kuri aba profete bakabivuga bagasirwa amabanga, kuko bafise abaja bayatereka amashakoshi y'abagore bakamusinyara tujya mugore tukamaze gushira $100, mubwire ko hariyo $100. Akaca mubwira ngo hargeze umwanya hari yindi desordre nanga, ubu barayicishako ngo ubu n'umwanya w'ubuvugishwa. Nta mwanya w'ubuvugishwa uba.
umuntu avugishwa nawe ni surprise ku Mana. Time of prophecy, nta time ya prophecy, ni surprise kumuvugisha. Imana imanuka gutyo bikagufata ukumva urumwa wafashwe hamika kuvugisha, kandi iyo iri kirakuvugisha namanda birabira ku muprofeta akomeye cyane afise sagesse ikomeye iki gihugu gifise, uw'amahoro Marie Rose. Uyu mugore arinze avuga, aheza ari karatitira, aheza yacitse intege, ntazi yabavuye mugo uwo musi bavugishwa kuraba tebere karide dodo nta mafterime. Can I prophesy? Pro nabakokai washenzi, hamuna adabu, hamuna heshima na neno la Mungu, hamuna heshima na madhabahu. Orgeye nyinshi cyane araheza kuvuga. Ubu hari wandugikiye aka video, umwana aravugishije, umwana wa nzenya wa Roba nambari ibere Angel afisa agahungu kiwe nakone ngo naga prophet karavugishijwe gaheje kuvugishwa. Urabona baba badukita baboko, yes man of God, aravugishwa. Urabona ngo nakubonye South Africa, ngo yes man of God, aramubwira ngo ufise umwana ngo yitwa gutya, yes, ageza kuvuga izina ryiwe. Baba basaza abakristo, aca protocol biramukurikiye, abagiye muri biro. Mushenza una adabu we, shima mikro tuvugira ko mwami w'abantu, acayita hasi. Protocol bafise aba bodyguard nk'aba Diamond. Sivyo. Hauna adabu ya kiroho, ntiwarezwe, nta education ufise, ntiwaronse umuvyeyi muzima akurera. Paragira surprise, uri muri presence y'Imana, twataziriye watiga, uri umuntu wibwina, umuntu wirinda, utiyanduza, udafa kwicara aho ushatse. Prophet hari ibintu bimuranga, ategeza kurangwa n'umuntu afise intahe, atiyanduza, agororotse, yubaha Imana, adafa kwicara ariyo hose. Mugabo uyu munsi bakwemvita muri Silhouette, ubasanga muri bakuvugishirizwa ko muri Silhouette ku meza y'imirete. Ba prophet bategeza kuba ari abantu banyegera cyane, bama bagenda kumviriza. Mbwira Mana, mbwira igihugu iki, mbwira ishengero iki, ntacu uri kuraganiza, ngomba gushigikira umushumba. Sori ijambo ryishurirwa kugira ngo tumenye igihe tugezemwo icarico. Mugabo baraho akuramutsa gutya na orgebe bari ikimbwiye munzira jeje n'ibinye nsoma kugira ngo ndonke ubushizo bw'abantu kwibabwira. Ndafunuka, ndafukama, ndatakamba nkarira. Aha je niko ndatwenga matera inkuru kugira ndonke ibimvuga mba ndi mu marira. Ari ibintu rero nasoma mugashobora kuza kwivuga mu bwenge bwanje ko muraza kuvyumva muri aya majambo. Hello. Nimba ukundana n'abaprofeti, nturondera ibintu bibiri, ngira ndaguhishurira uriwe. Uri umugenzi w'abaprofeti bisigura ngo spirituel muri vide. Umuntu arondera kubaka mu mpembe ntiruka inyuma y'abavugisha, kuko ubwiwe papa aramuganiriza. Ushaka inzira za hafi ntusenga, ukene barinde kukubwira, ntiwironderera. Cyo gituma uri umugenzi w'abantu bapfumura, baragusa, baguma bapfumura. Agatera soni kugenda kubonana n'umukozi w'Imana kugira ngo ku wa gatatu uzogarukana ibido ya 5 litre y'amazi. Ko n'ubupfumu. Imana nishobora gutuma ibido ya 5 litre y'amazi. Heruka kubona video nayeretse abantu kinju yarashorewe bikomeye. Mwongere yatumye amakinju amakacabwira ngo nwa icurondwi, ngo tunwe rimwe usubira unwe, ngo muri izo ncurondwi unyoye, ngo wakiriye mpemindwi. Intamare ntimunumva izo mpemu wakiriye ndwi urazizi zari zo kwa kuroze, urazizi wewe wa impemu urazi cyaje kwakira impemindwi, ngo ukonye nunyoye garindwi, ngo wakiriye impemindwi. Mbone ovyo zero nta makondo bure kondo. C'est pourquoi
papa atakidushaka nk'intama kuko intama nico kintu cya mbere cy'ikijuju. Narabibabwiye intama imwe iguye mu kinogo yindi nisubira inyuma nindi ciherekeza. Nishobora kubona kwigiguye niyindi gaherekeza. Ntishobora. Intama n'ikijuju. Cyo gituma twari intama ataraja ku musaraba. Ashitse ku musaraba ntituhindurirwa izina. Ntituri intama turi abana. Kuko umwana amenya ivyo se akunda. Araga umukomedi umwe yitwa Vini nambari Vini wo muri Kenya ni mushasha. Niwe arangiza kuvuga akacabwira ngo hamwezi elewa niko kantu kiwe. Aratwenza abantu barangiza ngo munajua kabaza ati munajua cha chenye kinafata ngo hamwezi elewa. Sasa na nyinyi hamwezi elewa kuko muri umwanya ukeneye ko ndakubwira ngo utahe ugomba guhunga ubushuhe bwa mpemuye. Ntabwo ari ubushuhe bw'izuba wumva n'ubwa mpemuye. Tusenga nturimbura ijambo uzomenya icyo data gushaka gukora. Uzomenya icyo papa bakugomba gukora. Uzoreka kubeshwa gute? Reka mvuge ikintu kugira ngo mbese kici kusoma. Tutaendera ima ubiri nasikia yishi. Haiwezi ishi. Soma uhetse. Soma. Nzogaruka kwasigura. Ariko turafise ijambo ryavugishijwe. Gira mugenzi ati ryarahejeje. Ntirikivugishwa. Ryaravugishijwe rirahari. Gira mugenzi ati turafise ijambo. Rabundi mugenzi mubwe ati ijambo rirahari. Iryo jambo sirinda afise Bibiliya duza hejuru. Ngiryo jambo ufise ngiryo. Ryarahejeje kuvugishwa nta rindi ukeneye. Uwo ni grand prophète. Uwo n'umuvugishwa akomeye yitwa Petero. Uwahawe ishengero. Ariko turafise ijambo. Apana tuzoronka ijambo. Apana tuzoronka ijambo. Turarifise. Gira muge ariko ugikurondera ibiki? Uri kurondera ibiki kuri ifise? Turafise abana twafashije nga tugitangura deza za mbere. Bagiye barazana abavugishwa babo bo mu mivyumba. Bashika bakicara ngaho bakankurikirana ndabaza ari nabasavye ikigongo bakamasoka avuga ati Imana yambwiye ngo hari gihantu ntacu uzopfa hakuye burya mugabo ubona umusataniste mu mama gaturisha kosha kagenda akazuza kwikonfessa mu nyuma amaze gukomerekerayo urugo rugiye gusambuka ko banabwira yuko n'umugabo wiwe ubu nivyo vyeze basambura ingo barahubwira ngo urya mugabo ufise ngo so mu bugombe bw'Imana ngwe hageze sasa bazijoro ngo ahinduka inzoka umugabo nawe ngo uvane nawe aho muvyaranya abana batandatu wiyumvire kuvyara abana batandatu muryamana mukavyara mukaryamana mukavyara bakabiri mukavyamana mukavyara bagatatu wamara gukwiza batandatu inda yawe imaze kuvyara batandatu bakaza kukubwira ngo urya mugabo suwi wawe ugiye kuri inda zo kwakira batandatu sino kwakira nubwo no bandakaheze nanje. Turafise ijambo ryavugishijwe. So bintu abakinisha bareke gukinisha umuntu yaguzwe amaraso y'igiciro. Wowe urazimvye. Watangiwe ikiguzi. Va kubarubara kigonga abantu batagufitiye impuhwe. Kandi bakuvugishwa bakubwira ngo uzane na envelope. Zana envelope. Tubwo uvugishwa manzi uzane envelope. Nta nicura naronka ariko bagutumye indi envelope. Iyo niko nayo babwira gutyo mwibuza ngo hari ikintu ntinya na gitoya. Jewe hari umuprofete twahuye igihe mperuka mu Rwanda ndamuza ari ku marezo sosio yama ku mafoto. Bafise amafoto bifoto zasohotse mu modoka. Bijya bintu nibi. Ijya kwanza ijya ni complex. Zerekanye yuko warurushe. Ntiwigeze ugendera mu modoka n'ubupeiza kwerekana uvuye mu modoka. Bafoto rusohotse. Akaca yandika ngo la grâce de Dieu. Aha cyomuye kuguru kwa mbere ngo ubuntu bw'Imana ngo buri hejuru yanje. Imodoka hamuduje muri bisi aciyandika gute? Ubufashe taxi aciyandika gute? Byose ni imodoka.
byerekana ko abarundi kubera inzara nyinshi iyo tuguye ku bintu bijya byose ubona umuntu ubona yerekana muri restaurant agafotora ifoto adugije ngo agutegurira ameza mu maso y'abansi bawe. Bijya vyerekana ko umuntu washonje cyane w'umupeiza utigeze urya kubona spaghetti wahahamutse. Jambo bwira mugenzi wa turarifise soza mpese ariko turafise ijambo ryavugishijwe ryarakomejwe kurushiriza ryarasurinya muri Bibiliya ryarakomejwe kurushiriza kwa Kiswahili niseme limeshimangiwa nimefanya niambie Kiswahili mama wewe njura nikosora mu Kiswahili njura kijuu na ugisema sana limeshimikwa si ni Kiswahili hicho. Si ni kweli mamba? Limeshimikwa. Ni Kiswahili ni mungu wengi. Si ni kweli nasema bongo. Kushimikwa ni kuvuga ngo washinzwe ni bongo. Ndakiza iyo manu ndi ngaha bibanuka muri mwe. Basi muvyumve gusa kuvuga uburemere. Limetsindagirwa. Ni handitswe ngo lililo imara zaidi. Lililo imara zaidi. Tumepewa neno lililo imara zaidi. Hapana zaidi. Zaidi. Sosi. Ego. Mugira gute? Ryarakomejwe kurushiriza. Mugira neza ko murishira ku mutima. Yazanga gira mugenzi wa tugira neza. Ugira neza kurishira ku. Wumvise profete mukuru. Wamumvise Petero yahawe ishengero. Ugira neza cyane kurishira ku mutima. Salomo nawe umunyabwenge umunyamafaranga umutunzi ruhebo umuherwa ateye ubwoba. Umusava abashakashatsi baramwize ko basanga yari mu basava biyisi. Arandika aravuga ngo ushira umutima kwijambo abona ivyiza gusa. Mugira neza ko mugira gute mushira ku mutima. Rimeze nk'ibi. Ni nk'itara rigira gute? Ni nk'itara ryakira ahacuze umuzimagiza. Ryakira ahacuze umuzimagiza. Unaponi. Biblia inasema hivi. Neno lako ni taa la miguu yangu. Na mwanga wa njia yangu. Unasema sana unisaidie. Na unabijua. Kiswahili karyoshe mwanga. Hapana kumwanga. Mwanga nini? Mwangani. Mwangani none simvuze cho nacho. Ni mwangaza lakini mwangani kuse hivyo. Ni nk'itara ryakira mu ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje. Ni itara rimurikira ibirenge byanje. Kumurikira ibirenge kubera iki? Kugira ngo ntazimira. Kugira ngo ntafate yindi nzira. Kugira ngo ntambukira aho datakene ko ntambukira. Neno lako ni taa. Mugira neza ko murishira ku mutima. Ni nk'itara ryakira hacuze umwiza. Riga keshi joro. Ijambo riraturarira. Ivyamukuye ku gitanda rijya jambo ryo muri Yeremiya 17 madama rihe yagiye kuraba umwana. Sawa 17 unkize ndakira. Unkize ndakira. Niryo ryamukuye ku gitanda. Tibijyo ndiko ndacamo vyose ijambo ryawe riravuga ngo unkize ndakira. Rigakesha ijoro rikageza aho ikinyenyeri cyo mu gaturuturu kizobandurira mu mitima yanyu. Manuka. Irya mbere kuye kumenya. Nuko ata. Irya ndahejeje n'ukuri. Irya uyu munsi ndahejeje. Irya urantwenze. Irya mbere mukwiye kumenya. Surinya. Mukwiye kumenya. Nuko. Irya mbere mukwiye kumenya nuko atajambo
ry'abavugishwa n'Imana byo mu vyanditswe bishobora gusobanurwa by'abavugishwa n'Imana ego byo mu vyanditswe. Geza ngaho Jean, mbere yuko je nawe turaba profete. None ntituvuga ivy'Imana yavuze. None ubwo bundi uprofete uvuga guterana ubwoba n'ubwike. Uyu mwanya siniko navugishwa. Niko navugishwa ntivyavuzwe n'akano k'Imana. None sindi umuvugishwa. Uba Zilfa uramutse umuhaye ijambo mwicanye ukari musobera ati ijambo rya mpeza agenda ari guhaye. Uhindutse profeteze kuri we. Kuko uri kuramuprofetiza ko icyavuzwe. Bareke guterana ubwoba ngo ndabonye ngo ayisi. Mureke gukinishwa. Irya mbere mukwiye kumenya nuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryo mu vyanditswe surinya. Ryo mu vyanditswe surinya ahantu. Ryo mu vyanditswe ndasubiramo. Ryo mu vyanditswe nta jambo ry'abavugishwa n'Imana ryo mu vyanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu avyigendera. Kirazira ntushobora kurisobanura nk'uko wishakiye. Kirazira shit ugize gute kuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu. Ariko abantu bavuga ivyava ku Mana. Apana baravuga bavuga kuko ibintu vyanditse muri iki gitabo ceranda nivyo twahawe biciye mu bavugishwa bacu ba mbere. Ivyo banditse vyose babivuga bavugishijwe babihawe nande? Bavuga ivyava ku Mana. Barongowe na mpwemu ye. Mbaze kibazo. Nta Mana ufise? Muri wowe nta Mana ufise? Nyishura cyane nta Mana ufise? Nta mpwemu yera ba muri wowe? Baza mugenza ati curi kurarondera kindi Nigiki kiri andoro y'ivyo bintu bibiri kiza kiruta Imana yawe kikaruta mpwemu yera ari muri wewe. Ni wagira ikintu ukeneye Bibiri ivuga ngo Paulo yandikira abi Filipi arababwira ngo mubimenye guhera uyu munsi ukuri mugezemo abariko mugenderamwo ariko nivyashika mukagira ibibasazanira mpwemu yera pana profeti mpwemu yera wa muri wewe azobiguhishurira. Mungu hawezi kujiazarde kwa hicho kitu. Ntashobora kuvuga ngo mbonye Range Rover, ngo mbonye ngwinzu, mbonye harabapagana uyu mwanya babifise bariko barasamba na Dubai bari Ethiopia bahindura abagore nk'impuzu babanyamafaranga menshi kubera bayarondeye. None baryanye bayafise kubera bavugishijweko, bayafise kubera bayarondeye barayakorera. Niba yarye wewe ugumuheheta kurondera profete w'inyama n'amaraso. No profete divine muri wewe. Umuronderana reka ndababwira ibindi ko ndavuga yashobora kuburamwo les pensées des hommes. Urayibona ko ndacishamo nkabatwenza, ndacishamo nkavuga kigwendu. None ibi byose nimwe yarababimbwiye. Ibijarimo amapanse y'ivyo nkurikirana kugira ngo ndabaryoshe mugwe mutwenga. Ni kuvuga ngo jewe ntabwo ndi parfait ariko mpemu yera ari parfait. Ibi twigisha rimwe amapanse y'abana b'abantu ntabwo ari ya 100% mpemu yera. Ndabatwenza ndabatera inkuru, ndashobora kuvuga nshavuye, ndashobora kuvuga afatiye ku kirere ndimo ko ndi umuntu sindi marayika. Na marayika arakosha rero tureke ari we yambaye amababa ari waguruka ureke je umwana w'umuntu. Shobora kuba naraye hari ivyambabaje nkavugira mu kirere vyitije ivyambabaje mugabo mpemu yera cyo gituma birivuga ngo birankwire ko ngenda kugira ngo ndamurungike. Uwo niwe mwigisha n'umutica mwiza azobigisha abashikane kuko nengeseraho kumenya ukuri kose.
reka kwitwara nk'umuntu utamugira, reka kwitwara nk'umuntu utagira Imana muri wewe. Ivyo tuvuga ntidushobora kubivuga tuvyigeneye, shit ari Imana ibiduhaye. Naho nyene babivuga barongowe na mpemu yera. Bila Saint Esprit siwezi kupata haya maneno. Nikupe mikro wewe kamata uyu muda we. Ubunye wumva ko ari ikintu gisanzwe guhera saa 4 ndiko ndavuga kugeza uyu mwanya saa 8 saa 7. Ngwino nawe uvuge nk'ivyo ndiko ndavuga. Tushobora kuvyivugira nko kuvyishaki. Shit mpemu yera ari wakurongoye. Izi nkomezi nkoresha ni mpemu yera. Aya majambo ndababwira ni mpemu yera. Yesu nahabwa icubahiro. Si ibintu rero byo kugenda umuntu agukinishe ngo agusiga amavuta, ngo kuri impuzu ndagusiga amavuta mu mabere ngo ufise imikoshi, ngo kuri impuzu ngo ndagusige ngubwo busambanye ngo hari ibintu bigukurikirana. Ugagera ahantu kuri impuzu zose ahagusiga amavuta ahantu hatafa kubonwa n'umuntu ari wese. Uri hewe urihe? Urafise ubwenge buri kugihe. Agusiga amavuta. Aya mavuta dutekesha, real d'olive dutekesha. Aryanye yo ndayaza yenda yakuye mu cyumba hariya muri biro kuyabasiga, mba nabwirijwe na mpemu naho nyene nkongera nkayasengera, kuko arya nzana narya mutekesha imirete. Ntidushobora kuyahagararako kuko arya amavuta tubasiga niyo mutekesha, niyo musuka muri salade, ni real d'olive. Mwavyumvise? Iyo muyariye mutamumva ubushobozi. Ayo makinju abatuma nayo mufise naya mpereza naya kinju ahasishwa kuyanwa mu izina rya mpemu yera. Ndayanwa kubera umwumunyisha, ndayanwa kugira inyota imperemo. Hamagaca kugira ngo aya mazi ngo ni wayanwa incuri ndwi ngo hari impemu ndwi zahe wama wayanyoye urayarambeje yo kwibombura sekeza. Ramba n'Imana irabazigamira muri ivyo bari ko barakora, kuko Bibiri ivuga ngo utakoze ntakarye. Tena mtu akule jasho yake. Unapotoka jasho lazima ukule jasho yako. Imana rero ntishobora kwiyazarda ngo igume itubwira ibintu kuko hari ababifise batabivugishijweko. Cubwenge ni mu cubwenge. Shengero ni mu cubwenge. Cubwenge. Mu cubwenge. Abantu bavyubahuka kwivuga muri iki gisagara muramundondera umuntu ushaka umugenzi wiwe. Ibintu vyo gutinya ngo ndatinya ngo barayumvira ngongira ntangura intambara. Hari uwo nasotse arambwira ngo sha ngo ngiye kugufatira amasengesho ngo intambara iratanguye yande. Ntunamfashe, namubwira nti reka ntavyo mfashe mimi King Kong. Tega ibiganza vyawe genda. Iyi misi ndwira imbere yawe ubuntu bugeretse ku bundi. Ejo kuwa mbere ubuntu bugeretse ku bundi, kuwa kabiri ubuntu bugeretse ku bundi, kuwa gatatu ubuntu bugeretse ku bundi, kuwa kane ubuntu bugeretse ku bundi, kuwa gatanu ubuntu bugeretse ku bundi, kuwa gatandatu ubuntu bugeretse ku bundi, kuwa Mungu ubuntu bugeretse ku bundi. Mu izina rya Yesu Kristo uhora ashigikira intambuko zawe, ashigikira abana bawe, umuryango wawe, ibikorwa mukora bizigamwe nayo mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Mwarahezagiwe cyane. Thank you so much. Urwaruka mubandanye kwiyandikisha.